Bakubwiye ko ugiye kurara inzara iminsi ingana n'aba ex bawe woburara kangahe? Noburara kangahe? Aho nka gatanu. Yego indwi yohera. Igiki ubona yuko utokora uri kumwe n'umukunzi wawe? Icyo ntokora nko kuguma kuri telefone. Akajambo gato kuri babandi babona umukobwa aririmba neza bagaca bubahuka kuja kumurondera. Hasheri bunyagiye kuronka wiwe kandi bagiye kubana. Uzobankira gute uzovyitwara mu gutera sheri? Okay, icyo nababwira nuko botekereza. Canke bakarondera uyundi abakobwa barahari ni benshi. Bemeze barakakugora. Ego. Kugira umusi ugende neza nka Rasheli, umuntu afise umukunzi nka Rasheli, ni giki gituma ugira umusi ukagenda neza cyane? Iyo twavuganye ego byose babona yuko ari amahoro. Muvuganye nani? Na Sheri? Ego. Umunsi wa mbere muhora byagenze gute? Umunsi wa mbere duhura. Reka kubinyuza. Okay. Yibahutse ubundi bwa mbere Rasheli. No, kwanza umunsi wa mbere duhura. Kuko yaraje ntitwari dusanzwe umva twavugana kuri telefone gusa. Nyene ndavuga ati ndaja mu mpuzu nkaraba impuzu nambara nkavuga ati nkaguma nkura ko navuga ati ntimbereye nambara nyine navuga ati oya nukuri narabuze sho impuzu ushobora kwambara. Bonjour mesdames et messieurs, le fan de Buja Flavor. This is Buja TV, the number one channel of this industry of Buja Flavor. Chakanya makuru cyo kibazana bishambuka muri industry of Buja Flavor. Nkutuma tubikora reka tuze tukengurikira Imana, amadusubira dukengurikira nabwe bakunzi ba Buja TV. Yes, nkuko nabibabwiye muri 2021 ndifurije ko mu 2020 wabera umwaka mwiza cyane. Hama ndayutsa yuko buri kiganiro cyose cya Buja TV muzakwamo mubona hazo ariko link munsi ya film ya Nobela kumbere wifuza kwiraba ukanda unovuga cyangwa ufite wanda novuga muri iyo link ndazi bazo gusaba amafaranga ariko si menshi cyane ariko yarishe film yose ya Nobela ashobora kumuyikurikirana. Yes, uno musi kumwe na Rasheli Nish tumusanze yari yaje gukina match yari match yari Ego twari dufise match ego ya volleyball bitera she ni sawa ndashima yazanete nukuri ntabwo ni dog ego yari uno musi wari umunsi wa sport cyangwa umunsi wa twari dufise match twari ko dukina n'indi equipe ego zagenze gute Rasheli twashoboye gutsinda iseti 3 ku busa ego. Yes, Rasheli novuga ari muri babakobwa b'abaririmbyi kazi dusanzwe dufise muri entertainment. Ego byose ndabikunda uko novuga ko bijanye. Ego birajanye gute ushaka kudusigurira gute ko abandi batabikora none? Umva sport iratuma tumera neza niyo wakoze sport ukaja nko mu gukora ama travail biroroshe. Ego ukaja gukora ama travail none kuba wavuye ngaho no munsi kugira kina match ngaho vy'umuziki uraza kwibandanya muri muhira cyane. Aho ndi hose negerezwa ide izira aho umuntu wese ahari ndashobora kuba ndiko ndatembera canke iki ego sanga idiraje mu muto idira maze kuza urukura kina volley ndiko ndakina volley oya mwo mwanya kubera mba ndi concentré na match sishobora kuyumvira ibindi bintu ego. Guys bakunzi ba Buja TV kumbere na Rasheli Nish tugize imisi tutamubona navuga muri entertainment haba mu vyerekeye music hano mu vyerekeye ama interview tukikubona bari mu bikigala Sheri. Okay, ubu kubera ishure ndaheza maze imisi ndi mu ma stage nico gituma gusa 14 nzoba mpejeje stage ndizera yuko vuba ngiye kuboneka cyane kuko n'ishure rizoba riheze nta kindi kizoba kimfatiriye cyane ego. Muri ya ndirimbo y'abakobwa benshi harimo bashana kwinamo ba Esther Nish turakubona mu Rasheli Nish. Ego gusa Shani Queen ntawe rimwe. Shani Queen bari bavuze ko yari arimwe ariko bica bitubirana yuko sinzi ikindi kibazo cyaba ariko nawe nyene c'était prévu ko nawe nyene aboneka muri ndirimbo. Ego nawe nyene niho yari kuba ariko yagumye afatirwa asanga yabuze umwanya nawe turabona igikorwa umenga kiriko kimara iminsi myinshi bavuga ati nta kundi reka dukorane n'abahari. Ego. Yes, ariko muri kijya kuko twarakubonye mu Rasheli none ho vyakugendeye gute kandi uri mu stage ga Rasheli vyagenze gute? Okay, kubera indirimbo muri abantu benshi nta nguvu nyinshi gusaba kuko kwandika imirongo mikeya yiwawe ni ikintu coroshe cyane si nkuko ukora indirimbo yose uri wenyene. Ego. Yes, kuba uri kumwe n'abandi ho birafasha harimo novuga kamwe ka avantage cyane kuko uri gukorana n'abandi usanga babimenyereye nawe ucugerageza ukihata ukavuga ati man tumfashe sinze guhava nyene sanga nyene sinzi naririmbye nabi gusumbya abandi cyane cyane ariko mu byaro byose barabyitwayemo neza Rasheli.
nukuri je ku bwanje narakoze neza kandi n'abayumvirije baravuze ati ego. Urakunda sport, urakunda navuga volley. Mbega ku umuntu yo gutuza ati tora hagati ya sport ya volley ikunda canke music niki ukunda cyane muri ivyo bibiri? Oya byose ndabikunda sinovuga gusa umuziki nawo ego cyane ego. Umuziki ni uri imbere cyane. Ego kurusha volleyball mugo nayo nyenda yikunda vraiment cyane mu mikino yose ihari. Kigwa amahera muri ivyo bibiri? Amahera. Rero gabaje. Oya urumva volley tuyikora gake ni gake mugabo iyo twakinye vraiment umuntu ntabona nayo ifana agenda nyoye. Ama music? Music kugera ubu sindavoye ko ari ikintu kinini vraiment irama. Aho mvuze ati yuko hari ikintu kinini maze kumana bandiko ndabesha. Ego. Ni gute rero woguma ukunda music mu gihe ubona ko atanakimwe ukura kwinjiriza? Oya buke ngo rugendo ndizera yuko nanje umunsi umwe nzoshika. Ego. Urizera umunsi umwe uzoshika. Ubyizera gute niki gituma wizera Garasheli? Ndiko ndakora n'ingufu zanje zose. Ego. Cyane kubera ishure ryari rikimfatiriye hari umwanya munini vraiment nawuhebera ishuri ariko ubu rigomba rihere ndizera yuko ngiye kuboneka cyane. Ego. Urizera ko ugiye kuboneka cyane kandi ugiye kubikora neza Rasheli? Cyane. Ego kura urabona nari maze igihe cyane nakora amaojo. Gusa ubu plan mfise muri 2020 yuko nziyaranja basi indirimbo yose nzokora izosohokana video yayo. Ego. Ariko mu ndirimbo heruka kuduha yari indirimbo yari kumwe n'amasanamu? No. Iyo uri kukinga muhuru kumwe n'umuhungu wambaye ibisa. Ego igihe yarasokanye amasanamu ngo hariyo nasohoye mu iyo ndwi duhejeje. Ego ni ojo. Ego tutayihaye n'amasanamu ga Rasheli. Yandi busy n'ishure nico gituma. Cyangwa uri busy na wa wundi? Oya. Menye naraho Garasheli. Araho vraiment kuko niza guko araho vraiment ni dog. Azokura mu irajyana. Vuba. Ego. Vuba. Baragukura. Ego. Ego. Warabaze kwitegura Garasheli? Cyane yariteguye mu mutwe, mu mutima, hose ibiba bikenewe. Ego. Mbeho biramworohera bo niko atari hafi tari kumibaza biramworohera kuba yaragendanye novuga n'umukobwa yo baririmba. Nuko nta kibazo na kimwe kuko arashigikira mu biba bikenewe support nini ni wayimfasha. Support nini wayigufasha? Ego. No mu vyerekeye music araguterera naho nyene. Ego aramfasha ndambwiye ngomba kuja muri studio amahera niyo aya maiki. Ego byinshi vraiment ni wabifasha kandi ahari ndamushimira cyane. Vuga ati Imana ibanda yimumpezagere. Yes, na cyane novuga umushinga nawe wawe mu myaka iri imbere sivyo ne Garasheli? Vuba cyane. Vuba cyane. Ego. Yes, ni muno civiza ati mbega Garasheli kubera iki mwashimye yuko mwo kuyumvira ko mwotwarana ubonye ko mutatwara nyavo? Oya ava ntitwari bwamenyane. Inkoni hiri igihe. Yarakumenyereye cyane gusoma. Ego vraiment ubutwaramenyanye. Ego. Ndumva atacyo bibutse. Ego. Umva rero kuba mwaramenyanye ni bon hageze reko mubikora. Ego. Ukora novuga ico gikorwa ciza cyo gutwarana mugabwa cisha mu mategeko. Ego tugo turakuranye n'umuntu nukuraba akaja mu wundi buzima. Ego. Niko turakora ko tuja mu wundi buzima Rasheli nisha kubwira mbega Rasheli ni benshi kumbure wamutuye mu wamuravye muri benshi. Ni giki kumbure wabonye gitandukanye nabo benshi wabonye? Okay. Icyambere arankunda kandi nkabona vraiment ego. Cyakabiri umuntu akuba hafi muri iki canke kiriya mu bihe byiza canke bibi. Umva umuntu utegerezwa kumugwako naho hozi binganike. Ego kandi arantahura mu kazi kanje ndimwo aramfasha. Ego. Atiro kubwawe naho hozi iki ntaco batanye. Naho hozi iki sinibaza. Oya. Bajya barabivuga nkuko nyene begaca bibarashira sivyo ndiko ndakwifuriza none bajya barabigaca biba byagenze gute Garasheli? Urumva ego hari ikintu kirashobora gushika mugabo siko umuntu aba yacipfuje. Muri no mwanya sinumva yuko byoshika. Oya. Navyo umva ko byoshika kuko nta nigihari. Oya nta n'impamvu simbona impamvu yo bituma. Kiretse wewe wahindutse. Rekereye ku munsi wa mbere muhora byagenze gute? Umunsi wa mbere duhura. Kubinyuza.
Okay. ninde yubahutse ubundi bwa mbere Rachel No, kwanza umunsi wa mbere duhura kuko yaraje ntitwari dusanzwe urumva twavugana kuri telefone gusa nyene ndavuga ati ndaja mu mpuzu nkaraba impuzu nambara nkavuga ati nkaguma nkura kuko navuga ati ntimbereye nambara nyine navuga ati oya nukuri narabuze shoye impuzu ushobora kwambara kuko nabo urazi umuntu mugiye kubona ni rya mbere kuko uguma witeze imbere ashaza kumbona gute kumwe yahora nyiyumvira nikaza kunsanga nyene ubu ufise ama complexe menshi kuko ntubuzi nyene ingene ashobora kukwakira ego byarakugoye gutora impuzu ubona yuko byari bikwiranye niyo rencontre mwari mugiye muwe nawe nukuri byarangoye mugabo ndavuga ati ndabaza n'umugenzi nyene tubana arambwira ati oya ntuhindure genda uko nyene ego ndakeneye kumenya gasitari wari wambaye Rachel no oya gusa nari nambaye akajipo ka noir cyambaye n'agapira kera hasi cyane nambaye uturato twa noir wow ama yakubwiye gute none nakubonye Rachel nyene twese nyene mu twabaye nyene nk'abantu menga baguye nyene mu kantu kuko ntitwabyumva kuko twavuga ati mbe niwe canke n'uyundi mu ego yakubwiye gute Rachel oya sinumvire nobivuga gusa twese ndazi ko twishimiye cyane kuri uwo munsi ariko urabonye ko aryohewe cyane cyane vraiment kuko iyo ataryohe kuri uwo munsi n'ubu ntituba turi kumwe ikintu yamagukorera misi yose ndazi ko mutari kumwe ntari hafi yawe ariko vuba araza ikintu yamagukorera misi yose iyo atagikoze bikubabaza nicaye ga Rachel ikintu mbabara cyane ni nk'iyo basi kubera amasaha ntahuye hari igihe nshobora kubyuka nkasanga nta message mw'icyo gihe ndumva nyine umenga sinzi ego kuko yari abimenyereje kenshi mbyutse mbanza kuraba kwanza ka message iyo ntagasanzeho rero ndumva nyine umenga ego urumva ko utanezerewe akamesaje kaba kameze gute Rachel n'akamesaje kaba kameze gute no ijambo ryose rivuye iwiwe gusa akere kunyandikira gusa tu biba bikwiye ese nakunze kwandika iki Rachel cyane ijambo rigaruka n'indagukunda ego Rachel yavyitwaramo gute bamubwiye gucyonya sinze yuko navuga akamesaje agacaye ko mu gitondo akivyuka nukuri navuze ko nca ntangura umunsi neza kuko iyo ntayibonye nca nibaza eske nibiki ego mu bituma Rachel atangura umunsi neza yobo bitubwira okay kenshi iyo umuntu abyutse kuri benshi sinzi nka bose kwanza urabanza ugasenga kuko uba uri kuri tegura urafise umukozi nka Rachel jewe iyo mbyutse kugira umunsi ugende neza nka Rachel umuntu afise umukunzi nka Rachel ni giki gituma ugira umunsi ukagenda neza cyane iyo twavuganye ego byose mbona yuko ari amahoro na Rachel ego Yes ni Rachel nisha kubwira yuko yavuganye na Rachel we bisize mu gitondo ariko ava bayanza gusenga ariko bamaze kuvugana wewe biba ibindi vyongererezako ibindi oya ibindi nyene vyongerereza ko novuga vy'umunezero bituma wirirwa neza sivyo na Rachel no ibindi tuba nirirwa neza nk'ubu kenshi kwa turagira entraînement kenshi kuko turi muri equipe turagira entraînement hama mvuyeyo nkaterama nkarorera nk'udufilime nta kindi ego yes turi muri 2021 2021 twari muri 2020 umwaka uheze ikintu wakoze muri 2020 uvuga ati ikintu naho nagikoze kweri narahaye kitu cha upuuze sema ikintu kweri narahaye kweri peje na narahaye oya nk'icyo ni wo kubakwa no kukivuga uko abantu bagutwenga sinokubakwa no kukivuga oya bra ariko reba kimenye bazi ho nivyobura kuko gira ico kintu Rachel oya ababizi barabizi abatabizi navyo navyo bazi gira kimeze gute bazi nico wakoze ego uvuga ati rero jewe nahaye cyane vraiment kandi nyene sinzogisubira ego ari gukora ikintu yo kuvuga ugasanga nyene nawe uraregreta wayi cyabaye ego basi ikintu wowe wakoze uvuga ati ikintu nahaye ariko cyantwengeje vraiment nditwenze ni giki oya nawe oya sicyo kubivuga oya bro cyari kimeze gute Rachel oya navzi ko urumva sicyo kukivuga abakizi barakizi abatakizi nabo bihangana ni giki ubona yuko utovuga cyangwa utobwira umuntu
icyo ntovuga ikintu ubona kutovuga canke ibintu ubona kutovuga canke utobwira abantu niba bimeze gute kuri Rachel yasinzi ngira nk'icyo oya kubera narigo ndavuga oya no bivuga mugabo kenshi ibindaba ibinyerekeye nyene oya ikibazo akaba agira rero iki kibona kutobwira umuntu cyangwa kutobwira abantu Rachel oya nk'utuntu tuba twanshikiye hari utuntu nyene tuba ari utwanje nyene n'uwo twadukoze turi kumwe ego ego umukunzi umukobwa mugenzi wawe ya ushobora uri kumwe n'abagenzi nk'uko ugasanga hari akantu nyene wakoze ukavuga ati none nk'iki byagiye gute byase gute ego rekere kumenya imigambi n'imigabo imigambi yawe kumbere Rachel azokora muri 2021 okay icyambere cyane cyo gusa ego ubuzi bwo buragoye ngira mpeze kwiga gusa ndizera yuko nzoraba nyene nka kamba bagakubita inzi bipfunsi nkaraba yuko hari icyo nshobora gukora mu kurindira yuko Imana ihezagira akazi kakaboneka ego hama no gukora umuziki cyane navuze yuko icyerekeye n'amavideo cyane ego uri umuririmvyikazi uraririmba neza cyane kandi urabikora neza Rachel umukunzi wawe nihe nyungu azobironkamo mu gihe nzoba ndiko ndunguka nanje nitwamara kuba umwe tusangira byose murabumwe umunsi tuzovuga ati turabanye bizoba bibaye urumva tuzosangira byose akabisi n'agahiye ego ni ikibazo nkunze kubaza abantu benshi Rachel sivyo umukunzi wawe azoza Rachel nta muririmbi nta ndirimbo z'umwakirizaga Rachel oya nta ndirimbo hari gusa tuzoyaga nk'abakundana ego izo bari mu magift zoba wamuteguriye deja nk'umaze kuyivuga kuko interview ategerezwa kuzoyiraba urumva ntiyo kibaye surprise oya Yes, kumbure ni rencontre iriko iratunganywa n'abaririmvyikazi basanzwe ari muri game Rachel iyo message urayizi waramaze kuyumva ego message ndayifise ego kubwawe ni bizoba bifise inyungu yayo canke bizoba bimaze iki Rachel okay guhurira hamwe nk'abaririmvyikazi novuga yuko ari igikorwa gikomeye cyane icyambere nukuyaga mugahana mayide cyane nico novuga yuko kizoba gusa sinzi teme du jour tuzoba dukorerako ariko cyane nukuyaga kuvyerekeye n'iterambere ry'umuziki ego mu ruhande rw'abakobwa ego urizera yuko hazoba impinduka muze muragira hamwe muza muragira nk'ivyo hankonde subwa mbere ibaye izo bibaye bugira gatatu kira mwaka muza kuyigira oya si misi yose gusa ndizera yuko gusa hari gumenga ivyo twavugiye bisigaraho nyene ariko ndizera yuko buke ngira bizotinda bikamera neza ego igikubwira abakunzi bawe Rachel abakunzi banje no babwira kunshigikira YouTube channel yanje ni Rachel utaragira subscribe bayikore bamfashe kugira mu partage mu groupe bari ego nico ndabasaba cyane twibutsa Instagram na Facebook Facebook Instagram Twitter YouTube hose nkoresha Rachel ego akajambo gato kuri babandi babona umukobwa aririmba neza bagaca bubahuka kuja kumurondera Rachel bunyagiye kuronka wiwe kandi bagiye kubana uzobankira gute uzovyiswara mu gutera Rachel ico nababwira nuko botekereza canke bakarondera uyundi abakobwa barahari ni benshi barakakugora ego cyane turubaha abantu babandi sivyo none Rachel na cyane kuko ntubuzi ikimubeshejeho ego yes biboneka ko Rachel ivyo abayemwo aravyubaha kandi aravyubahiriza nivyo vyiza kumbere n'abandi bo kugira kuri Rachel ego Rachel tunashize mu mutwe rakumyenda turaba utuntu batwita ko turashize mu mutwe Rachel utu ni plant ego ngira mushatsi wawe oya si wanje oya dukunda ego uko waje gukina volley Rachel birakorohera udufise mu mutwe nyene ntubona yuko naboshe neza kugira kuko ndumupaseze ntanga ipasi umva hari igihe ndavye nabi nosanga vyaguye nico gituma mba nabiboshe neza ego bimaze gushika bigakoroka uri kurakina canke bigakora kuko bikoze kwifire baca bavuza riba ari inota ego nico gituma mba nabihambiriye neza none biramaze gushikaho kigakoroka ucamba uri kurakina oya uruvyumvira ko bishobora gushikaho
oya ntibishoboka oya mwico gihe naho nocanza nasizemo igitambara ego ni igiki ubona yuko utokora uri kumwe n'umukunzi wawe icyo ntokora nko kuguma kuri telefone ego ikintu ubona ko giteye isoni umva ko utokora uri kumwe n'umukunzi wawe ntokora mana aho hantu rero nk'ubu sindacumva vrema ntagihari icyo ubona wumva umenga wocugira isoni wocugira amasoni menshi oya sinibaza oya vrema guys bakubwiye ko ugiye kurara inzara iminsi ingana n'aba ex bawe wowe urara kangahe naburara kangahe aho sinzi nka gatanu yego indwi yohera iminsi worara ubusa ingana n'aba ex bawe iminsi 5 ego ariko reka ari benshi garashiri oya ni benshi wapi wowe urabibuka garashiri none byoshika gute ukibagira umuntu mwagendanye frere nico ku iyo muhe bigenda gute duhuye nyene uri kawushuka suppose ko utanamubonye ego ndagushimira cyane rasheli nawe murakoze cyane ndabashimiye yes bakuzi ba Budget TV amani kibazo rasheli kwanza niribagiye impuzu utokwambara we n'impuzu nyabaki impuzu no kwambara sinibaza nta nimwe bivanye n'ahondi gusanze nuvuga mu mpuzu za sport ego ibintu zaratumenyere kuri rasheli ubu nuko ndi muri siporo n'ahandi ndahagiye nkasanga nibyo boburije kwambara canke niyo style bakunda ntacyo buza ntazambara ibikwembe ko utaravyambara yo mpora ndavyambara kenshi vraiment ego yes kumura tugushimire kandi rasheli murakoze cyane nani ndabashimiye cyane hama basaba abakunzi ba Budget TV kugira subscribe partage menshi ego cyane cyane nivyo ndabasaba yes bo twibutsa YouTube channel yawe na Instagram na Facebook yawe ego YouTube yanje Instagram Twitter Facebook ni Hashrinish indirimbo yawe nshasha yitwa Do It ego umukunzi wawe ego ivyo onye yamubwiye kumbere tuzobimenya umunsi w'ubugeni bwabo tuzosubira rero nawe gutaha uri kumwe na Beni kuri micro behind camera yari Juma Professional ko ikora neza cyane ntibagire kugira subscribe tubagire bye